Bana b'Imana rero turabandanya na video ya 12 canke se audio ya 12 kandi nizere ko ariyo ya nyuma kuri intahe yo mu Burundi. Nariko ndababwira rero kuntu naba mu giteranyi nashatse kubyihutisha ati bihere ariko mbona birazi. Rero mu giteranyi kwa mubyara wanje narahabaye hanyuma ndaja mu muhari w'ingendanyi nari nabivuze hanyuma kandi bari abantu barima kandi nanje ndashima Imana kuko narinzi kurima muhira bari baratwigishije kurima kandi kubera ko twaja kwa banyogokuru wabo wa mama twararima kandi na papa nubwo yari umutajiri yarafise amatongo n'amakawa ku buryo iyo bana duhikonzi kwishure twariganyira kuko twamenya ati kurima ntituza kubiva imbere. Basi rero kwa mubyaranje rero ndahaba baza baranzanira abaventisi kunsirimura ngo ngende mu idini y'abadivantiste nkanka ariko rimwe na rimwe nkagenda gusengerayo. Rero narababwiye hari gihe bigeze nahone ariko narabivuze umuntu umwe yari yavuze ko noba n'umututsikazi noneho bashaka kungirira nabi ariko nabwo Imana irankingira. Hari n'ikindi gihe rero ngo umukuru waho hantu bigeze kuba bariko baramukurikirana kubera muri icyo gice hariho n'abandi bantu bahaba batazi inzira bazananye. Ubwo nyene ni babandi baba bava mu misozi bava ahantu hameze nabi bahungira mu biwabo bibaza ko bahari amahoro kandi koko mu giteranyi hari amahoro. Hanyuma rero ndibuka hariho n'ubundi mukobwa twarurunganywe rumwe yoba yaturuka nko muri Kirundo. Rero twavoma kure ahantu twavoma ntihari kure cyane ariko hari kure hari hagatambuko gusa nibuka ko amazi twayagwanira abantu baragwanira amazi. Rero ndinze manuka kumwonga natwara ikigerekane cyangwa ibido cyangwa ikidomora abantu bari kuwo mwonga barinze bambona bacavuga ngo ngujya mu giteranyi bavuga umukobwa ngo n'umukobwa koga umugore ngo n'umugoragore cyangwa n'umugabo gabo n'umusorasore ibintu nk'ibi. Iyo mvugo rero yaranambangamira kumva ngo ngujye wa mukobwa koga wo mwana akaraje abantu baca bisanza kandi je narababwiye je ndi umuntu nakunda abantu b'abakecuru abantu b'abana mbona umenga nyene ku buryo kubera ko udafise inguvu ntiwavoma nyahantu. Rero ndinze ngenda baramenya ati chef araje bakisanza nkavoma ikibido cyane nagiteruze ukuboko kumwe nkagishira hariya hanyuma nkaca mvomera babandi nyene mbona ko basuzuguritsa abakecuru n'abana nkaca ndabakorera bakagenda. N'uwo mukobwa rero yaba muri Nyabice hari igihe yaza kumpitana tukajana kuvoma canke je nkagenda kumuhitana tukajana. Rero kubera twara abakobwa nyene twavuye umwe yavuye je navuye Ingozi nawe yavuye mu Kirundo aho hantu nyene baratwubaha bakanadutinya. Rero kuburyo nyene kumwonga canke ata muntu yopfuye kutwuririrako kubera usibye kubu nshaje canke nkuze nari mfise inguvu pe. Basi rero hanyuma ikibido nagiteruze ukuboko kumwe nkagishira ku mutwe mugabo ubu ntacyo noterura. Hanyuma nyahantu turahaba rero nyimba ari Nyiragasozi nyimba ari inde bigeze gutangira raporo nyene bavuga abantu bo baba muri iyo micungararo batazi iyo bazananye. Ubwo nyene natwe batuvugamo hanyuma bakibikurikirana kumbure ku buryo nari ntangoye kwibaza ko nzosubira iwacu canke nkaja kwa wa
nyogokuru yaba ku mupaka wa Tanzania. Ubwo nyene haje kwaduka intambara, ariko subiye inyuma gato nigeze kuba ndiko ndababwira ko haje umuntu w'umurozi gushaka kundoga. Nabonye wodiri kwihuta ndabicira hagati. Higeze haza umuntu w'umupapa yari nk'umutama, ariko ngo yari umurozi. Arasanga aho naba, aranganiriza, ambwira yuko ngo aho hantu ngo hariho abarozi, ngo kubera ngo ko ndi umukobwa ngo ukuntu ngo bashobora kundoga, ngo none ngo yashaka ngo afashe. Mbese anambwira ko yonca idasago ngo akanca nk'umuti ngo kugira ntibaze bandoge. Mbese nyene mubyara wanje rero araza asanga nya muntu, kubera umuntu aje ahantu utanamuzi umuha karibu, sanga namuhaye intebe yicaye turiko turaganira mu gipangu cyangwa se mu kigo cyaho hantu naba. Mubyaranje ariko abura uko abyifatamo. Nubwo wa muntu yarandurutse aragenda. Amaze kugenda rero ku mugoroba turi ku meza nyene tuganira n'umuryango aho kwa mubyaranje, niho namubwira ati ariko hano haje umuntu ambwira ibintu ngo ngwino harabarozi ngo bonca indasago ngo ahubwo ngo yonca indasa. Yifata ku munwa ati ubwo ntiwamwemereye akaguca indatika. Arambwira ati jewe natangaye gusanga ujya mutamba ari ngaha, ati ujya niwe murozi wa mbere bafise ngaha kuri uyu mutumba. Ati waroze mu gitondo saa sita bavuye kuziga. Ati natangajwe n'ukuntu mwoba mwaramenyanye. Basi rero urumva ko ambwiye ko ari umurozi, akambwira ibyiwe. Nongeye no kumubona aje gukendakenda mu ibyo bice, naca nja mu nzu nkinyegeza kugira ntamvugishe. Ubwo rero nk'uwo rero sinzi misiyo yari imuzanye. Ubwo nyene Imana yarankingiye kumbure yashaka kundoga. Aho mu giteranyi rero aho hantu hitwa Bukabeza ndahaba mpafise n'abagenzi basi. Rero haje kugera igihe hatera intambara. Hateye intambara, ndibuka uwo munsi nagize gutya mbona abantu, burya abana b'Imana Satani yo yazukurutse ikaduka mu bantu, niwe wari umweranda arahinduka. Nagiye kubona mbona abantu bafise ishoka, bafise ibipanga, bariko baratemera ibiti mu mabarabara. Nkumva bamwe bakanaririmba, hanyuma turavuga none ibi nibiki. Mugabo abandi b'abantu nyene bakuze baba mama nkumva baravuga ngo ariko ngo baradukwegeye ngo ibi bintu bariko baragira ngo ibi bintu bariko baragira. Ubwo nyene abantu batemagurira ibiti mu mabarabara. Ubwo nyene nyimba inkoho zariko ziravuga mu bice bya Nyahandi sinzi, ariko nyuma haravuga inkoho, turiruka tumera nk'abahunze. Tuhunze mugabo tukarara mu mashamba, bugaca tugasubira mu ngo. Hanyuma ikindi gihe rero birakara, jewe na mubyara wanje yari afise umugore. Uwo mugore bari babyaranye abana 4 b'abahungu. Rero uwo mubyaranje n'uwo mugore wiwe, kwanza jewe na nyamugore wiwe tuja inama yo guhamba ibintu. Hanyuma dufata inkono, kubera ko jewe kwa kundi naho rambona nza turahunga bagaca batwiba ibintu bakagira iki. Dufata inkono, je fata inkono fata impuzu zanje ndazizinga neza kandi ndazishira mu ishashe. Ndazishize mu ishashe ndazishira muri ya nkono neza, ndapfunga neza. Hanyuma nari mfise n'amahera kandi menshi, nyamahera nayo ndayashira mu mufuko w'ijipo, dushira mu ntuze muri ya nkono. Rero kubera igihe murumva ko ababyeyi banje baba Ingozi, ahubwo subiye inyuma kwanza, subiye inyuma
igihe nava hahandi mu muryango nava hahandi kwibuye mu papa kamerekeza nkaza kurira imodoka mu muji Ngozi mpungira mu Giteranye ababyeyi bahamaze iminsi 2 papa igihe yamerekeza yari karatereta inzu mu muji Ngozi yarafise amahera muri banki Ngozi baramufasha agura urupangu mu muji Ngozi rero narahavuye haheze iminsi 2 ku munsi ugira 3 papa mama na bene wacu bose baciye babimuka baca bagenda kwibera mu muji Ngozi amahera data yarafise yari yamaze kuyagura urupangu Ngozi baca baza kuba mu muji Ngozi hanyuma ku munsi ugira 3 baca baraza gutera hahandi kwibuye baje kumpiga no guhiga babandi bantu twari kuri liste turi abantu 7 twagomba guhigwa tukicwa barahateye iyo ni nkuru ababyeyi bambwiye n'abandi bantu bagiye babwira barahateye barahica abantu ariko nimba abandi barafashwe sinzi ariko murumva Imana yari yaramaze kundengera jewe narigereye za Giteranye kandi Imana yari yaramaze kurengera ababyeyi barigiriye kuba mu muji Ngozi ndashima Imana cyane kubera n'igihe twari ngaho nyene kwibuye twarasenga nta munsi n'umwe tutasenga icyo gihe hari mu bibazo hari abantu bagera mu bibazo bagaca biyumvira bati ni Imana yaratwibagiye bagaca bikura ku Mana ariko mu bibazo habageze gusenga rero niyo gihe twarasenga n'igihe jewe nari naragiye mu Giteranye sinibagiye gusenga narasenga rero murumva baraza bahatera ababyeyi banje baramaze kuhava abi wacu bibereye mu muji Ngozi baramahoro noneho rero ndiko ndavuga rero mu Giteranye rero mugabo ababyeyi bari mu muji Ngozi bararungika abantu bakaza kundaba canke bakandungikira amahera hariho mutoyi wanje yamurikira na wa mwana mama yahora ahetse w'umuhungu yagira 7 kuko ujya mwana yaranzi ko ni mama wiwe kubera ukuntu twakunda ujya mwana jewe rero yarankunda cyane kandi hari ibintu Imana ikora ibyo byose nzabivuga ngeze mu ntahe yo muri Australia kuko ujya mwana byarageze aho ababyeyi bamaze gupfa abarigenda murera rero mama rero na papa barafatanya mwana bamuha mutoyi wanje ati nimugende mu Giteranye iyo ziporaba mugende kumuraba umushira umwana hanyuma rero mutoyi wanje na nyamwana yarafise nk'imyaka 2 eka nta n'imyaka 2 yari bwakwize nyamwana rero baraza kundaba mu Giteranye urumva baza banzaniye amahera n'ibintu ababyeyi bamurungikanye hanyuma kandi anambwira ko batakibahaha ndi kwibuye anambwira ingene byagenze ingene ababyeyi ko basigaye baba mu muji Ngozi rero igituma ngarutse inyuma kandi uwo mwana mama kimuvyara murumva yamuvyara umwana w'umuhungu yagira 2 mu bana mama yari yaravyaye turi abakobwa 5 n'abahungu 2 rero nyamwana narakunda kumuheka ndibuka ataramara 7 yavuye kwa kazozi afise nk'imisi 7 naramuhetse akira gahinja ndamwiba mama ndamuheka ndamujana ku isengero ngenda ku isengero kandi rwari urugendo rw'iminota 35 gutyo ndamujana ku isengero ndumviriza misa sinziriye hagerege hatangura kwinyagaza atangura gushaka kurira numva yorira hanyuma nca ndahaguruka mera nk'uwova mu isengero mugabo ndamururukije ca mu rumengara numye nongera ndasubira mu rusengero ndicara hanyuma nyimba yarashatse konka n'urundi mbona ashatse kurira ndavuga ati uyu mwana ninamugumizaga arangora ca ndahaguruka ndagatwara mu ntoke nk'uku arakayoye ca ndamera ca ndataha ntashengeze imbere
mbona kanumye kandi mbona kansinziririye mu ntoki ca ndagaheka ndagahetse caca ahantu nyene hitwa ku igatsinda nyene kw'izona ahantu ku mabare ndagahetse abantu rero bambona ngo yo ngwehe wa mukobwa wa Karaveri yarabyaye inda y'indaro bakumva ko ari umwana wanje kuko kari kutuvanda yari afise imisi indwi hanyuma ndahaca hanyuma ndabandanya ndamanuka ndataha ndashika muhira shitse muhira urumva hari kwa Mungu sanga mama ariko aradandaza nyene ari mu bakiriye hanyuma arambaza ngo umwana yarize nte mugabo wa mwana nubwo namubwiye ngo yarize nagumye nicaye namukuye mu mugongo aca yinumira nyeraguma ndaba ni mama araguma aradandaza hanyuma gushikaho mama rero abihagarika ati genda rero uradandaza nose umwana araheza rero arakoza nyuma niho namubwiye tete burya tuvuye gusenga ngwe umuvuye ati tuvuye mu misi gatsinda mama arantuka arambwira wa mukobwa ibintu wakoze ntibibaho nyene basi nyene mugabo mama nyene birahera rero nyamwana kubera yari umuhungu yavutse tumushaka cyane abatoyi banje baramukunda mama byahurana bagomba kumuhibere nawe nyamwana rero yari yaramenyereye akabwira mama ngo mama ngo shaka mama wunda mpeka akababwiye mama ko ashaka nyina jewe nama ndamuheka cyane nanje ndamufisa akambwira ngo mama ngo shaka mama wunda mpibere nkaca ndamujana kwa mama nkamenya ko ashaka konka rero ni birebire iby'uwo mwana nzokongera nabigaruke ko narageze Australia basi rero murumva abavyeyi bari baramuhaye mutoyi wanje baraje kundaba mu giteranye rero amahera bari baranzaniye ndayashira nyene mu nkono basi duca turahunga nagira ngo mukebanje ariko byarahavuye nyene abamukebanje duca turahunga twarahunga tukongera tukagaruka mu rugo ariko ubundi munsi biba bibi duca turahunga tugenda tuja Tanzania nkamutwaza umwana umwe nkaheka umwana umwe nawe agaheka uwundi abandi babiri barigendera turagenda turahunga turagera ahantu turarara ahantu hanyuma mbese twarageze twaciye na hahandi mwahora mwumva hitwa Rumandari baza baragwanira hanyuma tugeze za Rumandari twamaze imisi ibiri haba intambara nyene idasanzwe rero abazungu na Hasere yari yamaze guswa baduka iza gutabara hanyuma bagaca baza baravuga rero ngo impunzi zibandanye zigenda ahantu yitwa Mbuba kugira zizogende mu makambi rero aho twari ku mupaka wa hantu yitwa Rumandari mu bice nyene byo mu giteranya ariho mu Ruzo basi rero duca rero na mukeba wanje duca turabandanya tugenda ahantu hitwa Mbuba ahantu hitwa Mbuba rero hari muri Tanzania ubwo rero tuba tugeze muri Tanzania aho rero niho nzoca ntangurira ndababwira intambara ndababwira ego intambara nayo nagwanye ngeze muri Tanzania ukuntu twaje gushika Tanzania hanyuma abana b'Imana iyi odiba ya 12 intahe yo mu Burundi nkabashatse kuyigarukiriza ngaha byinshi nagerageje kuvuga bimwe mu bikomakomeye ariko hari byinshi nagiye ntavuga kubera nashatse kuyihutisha ariko ikintu ntogenda ntavuze niki mu buzima bwanje hari ikintu nicuza niga nko mu mwaka wa 3 hari umuntu umugore umwe yigeze kuntora ku cyabona ngo nze kumubera icyabona hanyuma kubera nariko ndava ahantu hamwe ku mugenzi wanje ariko umugoroba ndiko ndataha muhira duhura n'umuntu w'umugabo ari kumwe n'umugore ariko atari umugore wiwe nyamugore afise ahetse umwana ndavye igitenge yari yambaye cyari gishasha ndavuga ati yo tiwambaye agatenge keza ateye ndibandaniriza nabo barabandanya uwo mugabo nari ndamuzi yaba mu bice by'iwacu noneho bukeye
naragiye ku ishure ndumva niga mu wa gatatu canke mu wa kane. Naragiye ku ishure, ngiye ku ishure turiko turataha, turi mu gushika muhira mbona wa mugabo yaje kuntangirira mu nzira. Arambaza atese ateje ku mugoroba warambonye tego narakubonye nari kumwe nande ati nakubonye uri kumwe n'umugore yambaye igitenge kiza hana atujya mugore rero yaraje kunyitwanira ati burya abashinga ntaye barindiriye wewe kugira uze kuvuga ko watubonye turi kumwe ati rero nagira ndagusabe uze kuvuga ko utigeze utubona uze kuraba ukuntu bihenda henda ukabona ubivuze neza ntabirokoka ndakugurira amapipi n'amabenyi umva bana b'Imana amapipi n'amabenyi kandi kwa papa byari byuzuye narinjira muri butike nkabitora niki mugabo uwo muntu abwira uko koko twarashitse muhira ababyeyi numva baravuze ngo mwese muje mu rupangu kubera uwo mugore yari yavuze ko icyabona kiwe ari umwana wo kwa Karaveri yamubonye rero agiye iwacu aravuga ati ko hari umwana yabibonye yoza kubivuga hanyuma ababyeyi baramubwira ati baramwereka bahara aravuga ati nta urimo baramubwira ati yo ti kwa Karaveri rero dufise abana benshi atuze guhengera saa 6:30 basohoka ku ishure saa 6:30 cuza tuza kuba twabakomeye mu rupangu bose uraza kwihitiramo ugushaka hanyuma rero tuvuye ku ishure baradukomeye mu rupangu kandi iwacu hari abandi bana abandi bana muhira bitungira nyene nkuko hanyuma ubwo badukomeye mu rupangu wa mugore araza baramubwira ati rero ngaha mu rupangu canguramwe ubushaka antoye baca baranjana nyene ahantu mu gipimo kikawa bari barambaza ngo wamwa barambaza bonzi ndabadondagura barambaza n'uwo mugabo nawe ndamuvuga ati uyu mugabo ndamuzi yitwuko baca barambwira ati none tubwire uyu mugore uramuzi ate tu umugore jewe twarahuriye ahantu twarahuye mvuye ahanaha naramubonye ati umubonye yari kumwe nande ati nta muntu bari kumwe bwa yarahetse umwana mu mugongo yambaye igitenge kiza ati okay ati mbega uyu mugabo wewe waramubonye je tego ati nawe ngeze ngaha mu kiziba naramubonye uwo mugore acaratsindwa atsinzwe kabisa mbavuze ububeshi nari nkiri umwana mutoya ariko nama ndabyicuza uti rero igituma ndabyicuza mu mwaka uheze muri 2010 si mu mwaka uheze muri 2019 je naravuye ngaha muri Australia ndagenda mu Burundi kuri programa ibyo bintu byari binjanye byama bingarukamo ko nzoza guhiga wa mumama kugira nzo musaba imbabazi naragiye sinarinzi yo yava niyaja ariko wa mugabo wewe nari ndamuzi ndamurondera ndamutuma kujya mugabo hanyuma arasanga aho narindi mu muji Ngozi ndamubwiranisha mu byukuri jewe ubu naramenye Imana kiriya gihe nari nkiri umwana mutoya wo kubeshwa ati rero wari wanyemereye amapipi nibiki kandi ko kurubanza ruheze uwo mugore atsinzwe uwo mugabo yaciye aza gusororera mama nanje arangurira amabenya arama mahera maye 200 nabona ko ndi mutajiri ibintu nk'ibyo ariko kubera ko uwo mumama n'uwo mugabo nyuma yari yamusororeye ibyo ntabyo nzi bageze ahantu hari ipori ngo amufata ku nguvu kuburyo nyimba ngo bamutwaye n'igikwemu kimwe sinzi ubwo niko baregana ariko umugore aratsindwa kubera jewe rero wa mugabo naramubwiye ati mu byukuri kege nari umwana ubu rero naramenye Imana narabonye ko nakoze amakosa ndakwinginze ugende ndonderere wa mumama uzomunzanire ndamusaba imbabazi nongere ndamuha amafaranga yo kumuriha ibyo namwononesheje ati kandi nawe ntubabare nawe byaraheze bijya nibikigaruka nawe nzogusororera mbere akira amafaranga ugende
uraba ibyo wigurira. Jewe amafaranga ndafise amafaranga nateguye yo kugira noneho muranabyumva nk'umuntu wo muri Australia nari mfise amahera yo kuba no hanyamumama. Wa mupapa turabipanga koko yabyakiriye neza, acagenda guhiga uwo muntu. Agiye guhiga wa mumama, yaragiye kurondera wa mumama, ageze iwabo nyina wiwe nyina w'uwo mumama yiwe yarakiriho, ngo aramubwira ati rero ujya yarapfuye, yaguye nyimbari yaguye mu ntara mu bice Bubanza mu Rugombo, ngo yari yaragiye nyuma ari gushaka umugabo mu Rugombo, ngo niyo yapfiriye. Ati ntakiriho rero. Bana b'Imana, ibyo bintu byarambabaje kuburyo ndazi neza Imana yarambabariye pe, kandi nari nkiri umwana. Ariko rero uri umwana ufise burya umwana kuva ku myaka 8 cyane kuva ku myaka 10 umwana arakora amakosa azobazwa imbere y'Imana. Rero mugabo kiriya gihe kwa kutamenya, ariko kandi ndabyicuza. Iyo nza kubona uwo mumama nari kuba namusabye imbabazi mu buzima bwanje. Rero mu ntahe yanje yo mu Burundi icyo kintu kirambabaza, burya wo kwikiranura n'uwo mugishize mwatandukanye, uzi ko wamukoreye amakosa ukamusaba imbabazi, ukiriho. Nk'ubu ndaremurutse, kandi nk'ubu nagiye ndabisaba imbabazi cyane Imana, kandi ndazi Imana yarambabariye. Cyo no kubwira rero mu ntahe yanje y'u Burundi, ukabuzi neza kunyumviriza hari umuntu mufitaniye ikibazo, wowe wamuteje uramusaba imbabazi. Ikindi kintu nari kuba nicuza ni mukuru wanje nibweze kwiba amafaranga. Mama kanampenda nabona muhamahera yiwe nkanga, mugabo uwo mukuru wanje nawe naramusabye imbabazi. Naho nurira indege yo kuza ngaha muri Australia, narongenda ndamusaba imbabazi kandi naranayamurisha. Rero bana b'Imana, ibyo nibyo bintu byahora binza mu nkumva ko nari narakoze amakosa. Ayandi makosa nakoze kwari gucumurira ku bavyeyi banje, kugambarira abavyeyi, gutukana no kurwana n'ibisanzwe nyene bitababaje. Intahe rero yo mu Burundi ikabigarukiye ngaha. Umukama Imana bampezagirire cyane. Tugiye kuzobandanya igice kigira kabiri kintahe yo muri Tanzania, nacyo nyene nikizoba cyoroshe. Ndakwifuriza kuzokurikirana intahe yanje. Mwarahezagiwe n'Imana.